murakoze cyane. Mbega ku gutazi Amede ni muntu ki? Amede ni amazina yanjye n'Imana irakiza. Amede Burundi, mvuka mu ntara ya Mwaro aho bita muri komine Nyabihanga bita Mbogora. Mutumba ni Mbogora yego. Hama nkora sinema. Muri sinema rero mwuga wa sinema jewe ndi umu scenariste nkaba n'umu director. Ukina rimwe mpora nkina. Okay. Dusubira inyuma gato kubera ikiganiro tubashimire bakiriho. Mbega yumvise ijambo tubashimire bakiriho uri kubwira iki? Iryo jambo rero benshi barakunda kurikoresha kandi iyo abatwari hagarara ko cyane kuko ni jambo mwengo ritwibutsa ikintu gikomeye mu buzima. Ubundi benshi bibuka umuntu iyo amaze gupfa. Iyo amaze gupfa ni abantu bavuga ngo yobo yari intwari ariko nta nari umuhura n'umuntu ngo umubwire ngo canke base mu telefone uti buryo intwari yanje nani. Bikunda kugira abakobwa n'abahungu bareshanya. Babeshanya. Kubeshanya kenshi ko bari harimo kubeshanya. Kubera ko iyo bamaranye igihe ivyo babwirana bakireshanya ntibasubira kubibwirana. Cyumva n'igihe yakubwira ati uri intwari yanje, uri umutima wanje, uri iki barabeshanya. Okay. Rero tubashimire bakiriho ni jambo dukwiye kuzirikana ko apana no kurivuga gusa twarizirikana ko kubera ko umuntu yakugiriye neza bikwiye kubimubwira akiriha nawe ashobora kuvuga ati urakoze gushima. Ni no mpamvu twazanye kino kiganiro. Wow, felicitation kandi kuri iryo jambo. Amede mu bwana yari muntu ki? Bwana nari umuntu asanzwe mu ikintu nibuka abantu barankundira ubugoryi bwanje bwo kuvugisha ukuri. Mu bwana bwanje ico kintu abantu barakinkundira. Wakina by'ukuri. Apana gukina. N'umuvyeyi yo hajya habaye ikosa kanaka. Umuvyeyi wiwanje canke abandi bavyeyi tubo mu kibano wumva bahamagaye Amede ingo. Byagenze gute? Ukuri mvuze babazi ko aruko nyene. Sinacahirya sinaja kubesha oya. Nico bituma n'ubu ndabisaziye umbaje uti uri hehe ndahanaka bigaze kuvuga ngo ndiko ndaja muri ville kandi nashitseyo je ntavyugira nuko turabandanya cyane tubashimire bakiriho ariko abafana baba bakeneye kumenya by'ukuri. Mbega Amede yize amashuri y'intango gute, yize yisumbuye gute, mbega Amede mu bwana yari yarameze gute? Ibyo kenshi nibyo abafana baba bakeneye kumenya. Naho mpamvu twakuzaye muri kiganiro kugira ushobore kubabwira ingene wari umeze. Amede rero mu bwana mu majambo make cyangwa majambo arambuye Amede yarameze gute? Amede jewe novuga ko nta byinshi novuga kubera ivyo mu bwana bari birebire bari byinshi. Bashyire ku mayanga abafana bawe naje. Bo nize tushobora kwibuka kera nyine wagiye uragira ko nyine wakura tubwira kujya bavugisha. Pensorite nagize mu myaka y'iwacu rero hari kera mu myaka y'iwacu akayensorite nari mfise bayishi barakagira kudubura. Je naradubuye. Mwishuri? Naradubuye. Kugama. Naradubuye muri primaire ndashika muri secondaire ndadubura. Muri secondaire ho nahadubuye incuro zitari ziki. Bani mbabare sigeze ndubura secondaire je. Benshi nico gituma ndakubwiye abantu benshi biki gihe mu myaka yanyu ntibakunda kudubura. Je ndakuze Amede. Urakoze mugabo nimba mu gihe utadubura ngo vraiment uri intwari. Warafise twenge duke warafise ubwenge. Ariko na jewe rero burya sinari mu ikigoryi cyane. Ukadubura gute nuri ko bavuga ko nje sinzi ko nadubura. Ngabo jukuno akayensorete kahari ku mashure yiwanje kenshi wamengo jene forma cerveau ibihe byanje byo kudubura. Kuko ndibuka nka 6e je mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu sinadubuye na rimwe. Chiza 6e nemforma cerveau ko atawuharenga natadubuye. Naciye ndubura. Naciye ndubura ndanadubura n'irindi muri 6e yego inshuro zibiri. Yego byarabaye kweri. Nukuvuga kudubura rero maze kwikangura ndavuga no vyiga sindo bimenye. Naciye ani wiga nariga mugabo numva shasi gira siniga da erega mu myaka y'iwacu ntiwikonsantra gutya ngo wige. Muri primaire waratonda imbere nka kujya ko muri gardienne basi ubona bafata amakaye ngo bige oya twe twaratonda imbere ya mwarimu. Rero mu gihe wemforme cerveau kumva yuko ugomba kubikurikirana ukabimenya kuko je amashure yose nigamwo ibiharuro byo narabitora nananirwa ibindi n'ikirundi naragitora. Nayo mpamvu usigaye wandika ibintu bigasiga abantu. Urumva ibiharuro nategeza kubitora aho nadubura hose naba natoye ibiharuro kandi nabyujuje n'ikirundi naba nagitoye nacyujuje muga nkayoberwa. Umuntu nacanyoberwa nabijya bindi biza kunsaba kwikonsantra. Ibiharuro ntibyansaba kwikonsantra amengo ni impano nari mfise
ikirundi ntibyasaba kwikonsantra ndabibonye mwigisha yavyigishije naco ndabimenye umva sinari kijeje cyane ariko narayoweko nuko urumva yuko waduwe tubyite ko waduwe cyane nta waduwe cyane abantu nibaza twize ya myaka fya twumva kuvuga bica arico Amede nuko aja kwisanga muri sinema gute bo kwisanga muri sinema rero nakandi gatendo katoroshe kubera Jesse nigeze mpanga kuja muri sinema Lenine Mana ariyo muramunzi mu nyamakuru ujya ni wabizi wo kuri rema ego ujya ni wabizi kubera twarahuye mu myaka ya 2010 arongoye umugwi wa sinema ari umugenzi wanje sinigeze ndamusaba ngo nkine ngo je muri filme nta nakimwe nigeze ndamusaba no kuvuga rero kwinjira muri sinema je nabaye mu bigwemo nta nabizi sinigeze ndanabipanga sinumva ko nonabishobora sinumva ko ari n'ivyanje ico gihe guhamagara ukine byari bimeze gute ntiyamamagaye Lenine ntiyamamagaye yaraje gukina bakaja muri repetition nkamubwira courage hama twaravanye gatoyi hanyuma ndabigwamwo ukuntu uje umuntu yabishizemwo n'ubu turacari kumwe yitwa Giti Fisto haragira Mungu Fisto ni nawe manager wanje ari ngaha turakorana muri BMT turi kumwe niwe numero 2 muri BMT havuye wowe ego tuza gushika muri BMT rero uyo muhungu niwe yabishizemwo yaravye hari umuntu no kuvuga twarayaga kujya kuntu mugira commentaire ya filme kanaka burya baje abantu bagira commentaire ndabateye intege buriya mubyinjiyemo musanga mubishobora kuko hariho n'abagira commentaire bavuga bati si ivyanje reka mfe kuvuga nanje niko nari imeze nagira commentaire umunsi umwe Fisto ahamagara umusineyaste amubwira ngo hari 2011 amubwira ati je ndafise umuntu yogufasha kwandika wa muntu acaramumagara je nkeneye umfashe yari umuntu ateye imbere yavuga ngo ndafise amafaranga ndafise ivyuma ndafise ibintu byose wimfasha kwandika unyandikira ka histoire ndamubwira nogerageza canandika histoire nziza ya bakunze muganya muntu acaranye escroque sinshobora kumuvuga kandi ntawo menye ivyo ari ariko baragenda filme yose ntibagiye gukamera yaciye avuga dukotize turakotiza sivyo amahera acaragenda na ya histoire atayiravye mugane rero jewe ikintu nashizemo ingufu simpfa gucika intege iyo histoire naciye ndayereka uwo Fisto ndereka n'abandi bagenzi banje harimo abitwa Barioneri harimo witwa Ani Esperance afise warubizi yego bajye twari kumwe ndayibereka baravuga ati wow niwe bantera intege rero baravuga ati iyi filme yo urayikina naciye ndayironderera amafaranga ndayikina niyo filme ariko ya mbere yari ego yaragiye yadaheba cyangura kurondera yandi bushasha ndayikina rero 2012 dutangura tournage mba ninjiye muri sinema gutyo 2012 iyo sinema yitwa gute iyo sinema ntiyamenye abantu benshi ariko yitwa Medi ego kubera sinema nuvuga hajiwe naje kumenya ariko nari ndakuze kuva mbere ndibazo urabizi sinema je naje kumenya ya Medi byite n'ishusho y'umuntu yo iya ni yahiga yeje umva ko hari 2012 shusho y'umuntu yayo ni ya 2020 sinema ya cartoon nyine umuntu akavuga ati abantu bagiye kumenya bwa mbere hariho izindi bahamenye zikaze iyo okwere ntiyamenye abantu benshi okay kuko twayidandaza ku masede twayidandaza ku masede hari kera z'amasede naciye nkora inyuma yaho ukuntu nakomeje naho narekoze iyo gusasha ndaheba navuga nti kwari kugira nerekane ko nta bitapfuye ubusa ca ndaheba yego muga mu guheba ahantu nakoreye ni mu impano videos murayibona turayibona cyane yego n'umuntu yankoreye iyo filme vraiment ndabashimira cyane ni River Boy wasigaye ita River Boy cyangwa Tobo Boy numvise ngo River Boy tumuzi kuri Happy River ndibaza bakora dukirana abasanzwe bamuze dukuvuga rero aho bagiye bambwira ati yo Amede urumva hari ukuntu abantu bansaza Amede yakayiswa ni keza kishwe nuko katakozwe neza Robert yindi histoire gushikaho Fabrice manager avuga ati Amede nukuri studio yacu izoguterera amafaranga ashika 500 ni wakore yindi histoire production niko kuca rero ngena ndakora nandika indi histoire chandazi iyo histoire rero yo benshi barayimenye yitwa Regisho yego gutyo
badinjiye uburinje muri sinema nuko intambamye uhura nazo mu sinema mu kwandika mu directinga n'imizi bon intambamye zihari mu abantu bakora sinema bose ngaha baraza kumpinduza hari intambamye duhuriye ko twese turaza kuzinjira indani ariko dushaka tumenye kwanza duhura nazo nizo nyene n'amafaranga icambere kubera je nakubesha ni wari we wese no kwandika vyonyene iyo hari umuntu iyo bagutelefona nko muhira yalo ari umuntu agwaye ukabura icyo barungikira ni ngorane stress zirazinjiye umva iyo ni ngorane iyo amafaranga amafaranga mu Burundi murabizi ko vya sinema ntaraboneka neza mugabo iyo ni intambamye ya mbere kuri tele hose bica biza hose bigenda biza ariko hari izindi ntambamye twa dufise mu minsi heze ubu ziriko ziravaho bukebuke nzaguze isi yose twarimo nta numwe yadutahura batubona nk'abavayi batubona nk'abasazi batubona ko gukina abantu turiko turatumwanya yego mugabo izo nazo ziko zirava mu nzira Imana ishimwe kandi n'abateza imbere cyane cyane mwebwe mufise ahantu mushobora kuvugira ibintu byacu mwubahwe kubera mwaratumye abantu babona yuko sinema atari ibintu byo gukiniramwo ishobora gutanga akazi ubu jewe maze imyaka mbeshejweho na sinema nta kindi nkora ni kuvuga ubu rega tukiraho sinema irashobora kubeshaho cyane ndabifitiye intahe kubera jewe ubundi buzima heruka kubikora muri 2020 ubu waravuze uti mafuma ubu ni filme iyo nariko ndakora filme mba njyana kandi nta na kimwe inzu y'abandi urariha inzu ndayiriha deplacement ndaronka ratio mama abo tuvukana urumva yego ndakayiga jambo cyubwira rero abantu nyine bagitangura sinema cyangwa basanzwe bakina sinema ikintu cyose cyose no kugira courage no kugwanira icyo ushaka bavuga ngo utagwaniye umweko wa nyoko n'icyo umujyaso bari twarubona kuko hose birashoboka muri sinema mu Burundi twari tuzi ko bizogera igihe umuntu ashobora gufata ku dufaranga tukamaza iminsi ariko arafungura ariko ubu biriko biraza yego tugire ingufu rero ntizoza okay tukiraho nyine rero tuje kuri za ntambamyi rero ntambamyi nyamukuru novuga zisaze zivugwa mu sinema na abantu batangura seri y'umuntu cyangwa sinema y'umuntu ntibayihetse abantu bamaze kuhura nabo je narigeze guhura n'umuntu oya sumwe byarabaye biraba kenshi biraba muri BMT biramaze kuba muri BMT bimaze kuba hariho filime zimwe nagiye mpagarika mu ngabo jewe ntakubeshe nta filime nta histoire ipfa ahubwo kujya kuntu kubera je nandika ama histoire mare iyo ntego ntanguye histoire jewe na episode 50 zogera mugabo ngenda ndakata histoire kamera nk'ihereye aha kubera abakinyi naho nyine ndabitegekanya kuko nabanze kuntu bigenda nkamera nk'ihereye aha ku buryo bafana ndayibahaye bazavuga bati nta ngorane yari ikwiye kubandanya mugabo inkuru yose twayumvise nkabandanya yindi gutyo kenshi nkunda kugeza ku ma episode 12 cyangwa 5 cyangwa 6 rero hari ibihe nkora histoire hajya ndayihejeje abona umu principal azombora iyo nkayireka iyo ni intamba yego kandi intamba nyamukuru ntabwo ihagaze kuri icyo kuko je ntakubesha nta muntu n'umwe twakinanye dufitaniye beef uzobatse kubera ko niyo mbonye akagorane ndagufukamira nka kwinginga nkakubwira umvire icyo kintu ntikiduterane ko wankoreye byinshi ntidupfaka gato aka kantu gatoye nimba ari inkoni nkubitwe uzinkubite ugende tumeraniye neza kubera nshaka umugisha kuri kino gikorwa twakoranye niko je nkora rero novuga yuko kubona ndabihagaritse si kubera ko tutumvikanye nawe ahubwo ni kubera n'amafaranga afise mbona ndamuha muri icyo gikorwa nakwiye kubwira ndamwigarurire nicyo gituma mvuga nti intambamyi iracyari y'amafaranga kuko we Hamza nje nkakubwira nti Hamza iyi gikorwa nsinyira umuriyoni tora sinyira tugikorwa wonyankira tugeze kwemera naguhaye akantu kashobora kukumaza ukwezi ukavuga uti ndagiye kubaho gato yego muri icyo gihe rero ubu nta bihari usanga ndaguhaye menshi ibihumbi ijana mu ndwi mu bimaze ndaguhaye ubukereka bandanye ikakarabandanya ndaguhaye menshi usanga ndaguhaye ibihumbi 10 ku munsi ugasanga ni make muri icyo gihe rero mbonye umaze kumera nk'urambiwe muri histoire yanje nca ndayigabanya niyo ntambara hari amakuru yigeze gutrending avuga yuko Ravinuzenyi uyu mudada nimba ari umudada nimba ari umumama Muzenyi
Alvera yuko ari mu bantu batangura igikorwa mu nyuma bakagihereza hagati nibyo iwanje no iwanje Alvera imisi yose twakoranye kera ntitukoranye mu ntore ntindi gusa twakoranye mu filime yitwa Ihurizo ry'Amakuba twayitanguranye neza tuyiheza neza kimwe gusa Alvera afise amabanga menshi sinobesha nibyo dusanzwe tu yego afise amabanga menshi ntaheze sinema radio oya je naco ndabiziko kama twasumira ngo niwe muntu ari intambamyi muri timu ya BMT barabesha Alvera ameze neza intore ntindazona reka de n'ubutumwa abantu abibaza ko Alvera atazobandanya intore ntindi azoyibandanya neza kandi arimwo neza narigera ngo none n'umukinyi wa si umukinyi wanje oya je reka nta bakinyi fise abantu bose n'abakinyi banje nta timu je mfise BMT kaba BMT ni company ni company ikora amasinema wewe ndaza nukuvuga umukinyi wanje ndamubona ndabiye kuri filime nanditse ikansaba ati nkene Yamza okay canke nkeneye ntunzenye Hamisi okay famba wewe birafamba okay umufamba rero niwe nkeneye Hamisi atoki wewe ni histoire navyo kuvuga ngo wowe ngo wiki oya rero Alvera si umukinyi wanje ariko abo umukinyi wanje mu gihe namuboneye kore muri filime yanje okay tuze rero kuri ntore ntindi yatanguye sezo ya mbere irahera sezo ya kabiri ikirateba abafana murazi ko basanze babaza byinshi nakayavuyemo n'impamvu yahagaze tubwire byari byo cyangwa gwari urunwaro sivyo nta kibazo cy'umukinyi je nigeze ngira mu ntore ntindi abakinyi bose mwabonye bari banyugurukiye twari dufitaniye umutima umwe twabikoze neza ikibazo yari amafaranga ayo mafaranga rero byasaba ko suko ntari ndayafise make yo kubikora nari ndayafise mugabo yasanzwe ahari mugabo ndamutse nkoresheje ayo mfise no hava nkora vya bindi mutaza kuryoheza nategeza kukwiza amafaranga aza gutuma nitondera filme ikabiryoshe kurya ni uko nico cyatumye biteba kandi igikorwa kiwanje je ntabwo ndagikora ngo huti oya kubera James staff filme kwanza je ndayanditse ndayiha bayikosora abanza kayikosora Fisto hayiha abakinyi bakayiyumvamwo bakabanza kayifiringa bakayimarana nk'indwi hazibiri hanyuma nkayiha cameraman akayiraba nawe akayifiringa akavuga ati fresh haba nkaja kuri tele kurondera tele gutyo urumva ni ibintu bimara umwanya munini donc abo bariko dukurikirana nibaza yuko Ameda avuze ati uburyo bwari bariko bwari butwiye muce mutahura neza yuko si bwa buryo tuko turavuga bwo guha abakinyi oya habakene uburyo bwo guha director habakene uburyo bwa location habakene uburyo bwo kujya bwa logement hariya kubera Ameda we amatwa asubira ngo aranaduga bakaba ruguru kwanza kugira bashutinge nibaza byose ni bya bintu tuko turavuga ni bwa buryo rega Ameda uburyo niwe wihagarika umva uburyo bwa sinema niwe wisopa ku giti cyawe wenyine je kuva kera narisopa n'ubu ndisopa mugabo ubu rero hariho ibindi byinshi hariho par exemple nk'umuntu ntindi iyikurikiye abantu mweka mutabimenye abafana baragiye hamwe barakotiza bashira akantu mu ibahasha bati Amede aha tugira tukore ko twifuza intore nindi umva nk'aya mahera yagiyemo abafana bo nyine biyumviye abafana baragiye hamwe barayeko baranamumagaye barahamagara n'ikinyamakuru je nsanga yari nka surprise sanga bayiteguye barumva hariho nabandi abagenzi banje baravuga ati courage tora ugendugire urumva rero no kuvuga amafaranga ava hirya no hino yego usaba iki muri aka kanya sindakubwiye ngo abafana cyanke bandi we usaba iki muri aka kanya ikintu nsaba abantu bose bariko baratwumviriza bashigikira sinema y'u Burundi mu buryo apa no buryo bw'amafaranga gusa genda muvuge neza filme yacu mugaba sidababwiye bayivuge batabona ko ari sawa ivyo mubona ko ari sawa mubivuge ko ari sawa ko kare barabicisha ko amaso bakavuga ngo ko nta filme y'u Burundi nizo byari byaradusubije inyuma ariko ubu muri ko murabona vyiza muri filme bivuge image partage okay urabona yuko sinema mukina canke burya butumwa mutanga burashikira abantu kujya mu mubyifuza oya bado ni buragera kushika kure uko twifuza ko bigera aharenze
ariko vraiment intambwe tugeze ko ni nziza cyane niyo gushima kubera ko ndivyibuka muri za 2012 2013 warasohora sinema ukaja kuyidandaza kuri CD ukumva bakubwiye ngo oya ngo twe dushaka ngo marira hari ibintu bakina mu Rwanda ko zigeze abanyarwanda CD yacu ukazitahana gutyo dana 2013 yose ko ukaca ufata ukaja ugenda nko muri famille ahantu famille muzinanye bafite televiziyo ukayishiramo ngo reka nirabira agafilime ugomba ko basi ba muri famille baraba urabuze public gushikaho wirondereza ku nguvu ariko no munsi dupfa gusohoka nako tutaranayisohora abantu baba bashika ibihumbi baba bariko bayirindiranye gishika ubu turi ku ntambwe nziza vraiment kandi neza gushima nigiki musaba uburongozi rero je nta byinshi ndabasaba musaba gerageza batwiyumvire ko kandi kose baba bashoboye kudukorera surtout kubijanye nta byinshi nzi mugabo kubijanye n'uburyo tudagazamwo ku marezo sosio ndazi leta yoshobora kudufasha irondera abahinga bavyigeko uburyo iterambere ryo mu Burundi kubijanye na rezo sosio canke YouTube canke Google igihugu cyacu nacyo kiduge kuri standard ku rwego rumwe n'ibindi bihugu kuri ibyo icyo twosabana nanje ndi murega nanje ndira YouTube icyo dusaba abarongozi nuko bo dufasha bakatubwira YouTube yacu kaba eligible no kurumva ikemegwa na YouTube yari muri Amerika kandi ni ibintu bitonye genja gutora Silver Award barambye ibintu bikenewe reka ibintu bitoye sana easy bisaba gusura urupapuro ruva muri Assemblée Nationale biriko signature ya president wa Assemblée ugaca ruja muri leta bagashira ko kashe ya leta unatumana ni USA bikaba birangiye tukasha tubayirije twinjiza amafaranga ariko naho nyine leta irahungukira nivyo neko ndavuga ariko nibabone inyungu ihari mu gihe twinjiza amadolari atabutaka twarinze gushora dushora ubutaka bwo mu bwoko bwacu gusa leta iraharonkera amahera urabaza ibihugu byose biri eligible kubera amahera wohembwa nk'uko leta ibifise ko pourcentage zirenga hafi nk'ubu ntakora intanga ndayitanga mu bazungu nibo bace bayatora ariko rero nugusaba n'igisabo buri nyamitwe arigeze kubyirukankamo ariko mu nyuma baca baramushira kuba ambassadeur hariya bica ariko ndibaza yuko hari undi muntu yambwiye ngo ntishaye ko arabyirukamo turindire nibagerageza vraiment je musi bakeneye bazori impendarizwa kora basaba CV ngenda ikwije ibisaba bazori impendarizwa riketse kandi ntuze YouTube yawe vraiment niyo kuvugira irakwiriye byose bumva musi bavuze bati ninda afise CV za YouTube je birakwizuritwa bo tubandanye rero mu ntore nindi rero twinjire mu ntore nindi ameduri umuntu novuga asanzwe afite amatitre yisangije hari umuntu ugeze kumbwira ngo iyo akubonye Amedi amwitiranya na Imbidata ubivanye n'amatitre yamagira titre ziwawe zindi nuzenyi zisinema nico kimwe n'ititre za Imbidata z'imiziki bivaki inspiration yavuye yazijya titre ziwawe wamuzanira abantu je inspiration hano ndayikura ni nyota mfise ukubona dukwiye kugarukira novuga akaranga k'igihugu cyacu no kuvuga amaterme amwe agiye ariko aribagirwa ariko aragenda tuyibagira rero je biba bisa nkaho ndiko ngerageza kugarura amajambo amwe yavugwa mu Burundi yibagiwe niyo winjiye muri sinema hariho utuntu tumwe nza ndagarura nk'imigani cyatuye nta jambo na rimwe rikunanira kumenya insobanuro n'imvugo ucishobora niho binyorohera ikiruza ndakiyumvamo umuntu ntore ntindi ni ntambanya bakuvura ukuze gura nazo ntore ntindi tuvuge kuva ku cya mbere gushika kuri iki cya kabiri cyatanguye muri no minsi bo intambamye tubaze twigize y'amafaranga ijyayo abafana bako dukurikirana ni muri abe vraiment muri abantu bakora mu baheka meme angala oya nubu baragerageza kubera zijya subscribe na njyama views kuko nuba partage navyo biradufasha n'agafaranga ariko nitwanse abumvise bo inama myire hari umuntu hore ntindire kandi ndababwiye nababwiye ko Aruvera afise umwanya muto Sabasi nawe afise umwanya muto bafise amabanga menshi rero nagira ndababwire Aruvera vraiment na Sabasi bambere
banje kubashimira cyane baritanga hari n'ukuntu bahagarika filime zabo kugira babanze bakora intore ntindi intambamyi ya mbere rero ni yuko kuntu baba bafise ibintu byinshi ugasanga intore ntindi rero tuyifatiye umwanya munini kubera ivyo bikorwa byabo n'ivyacu yego nuko kandi iyo ni intambamyi ihari mu Barundi mu bakinyi ba sinema bo mu Burundi bose kubera ko ntushobora kuvuga uti wa muntu banza uhagarika ukwezi kose ibikorwa byawe dukora iki wanje wamuhaye angahe nico kibazo ni gisaba abafana ba intore ntindi abafana ba intore ntindi ikintu ndabasaba icya mbere mudutahure kubera biragoye ijya filime iragoye gukora isaba kwitondera isaba n'uburyo hanyuma ikindi ndabasaba mukomeze mutugirire partage ijya ntore ntindi turifuza yuko ku munsi izohora irabwa n'abantu nk'ijana cyangwa 200 barenga ego hama abataragiye subscribe kuri BMT buje bagende bayigire no kuri uru rubuga nyene anye turifuza aho tuzohora tuza tukavugira tugahasa kuri Ihuriro TV nta utayizi hano abantu turakeneye ko tuzohora tuza dusanga umuriyoni w'abantu baturindiriye kumviriza amakuru y'uwacu yego ninja saba muri make tukiraho nyine ikiganiro tubashimire bakiriho ariko Amede n'umuntu novuga yatangiye sinema kera tubyita uko dushire ko twatuntu twa entre guillemets bivaye nuko je ndamuzi Amede n'umuntu yatangiye sinema kera mbega Amede muri aka kanya ni uwuhe muntu woshimira muri sinema Burundi cyangwa ni uwuhe muntu woshimira yaragufashije bo abamfashije ni benshi kandi abo wibuka oya saba ni bose genda bibuka ahubwo reka vate nk'imigwi ntibiri kwese nk'itatu ego ubu haragira Mungu manager wanje we wazi bwa mbere muri sinema mu bya sinema azi ubwa mbere kuko n'ubu kugira filime isohoke abanza kuyicako sira ko wako ego ibintu byose ubu niwe yemeze kandi arantera intege bo ngarutse ndashimira umugwi w'abantu twatagiye gukorana bari muri production ijya côté technique harimo Oliver harimo witwa Ntuzenye Fabrice yari manager wa Impano Videos Fabrice uyu Impano Video hakabamwo witwa Berger Vumilia hakabamo na X-Ray abo niwe bantu côté technique twatagiye gukorana kandi n'ubu novuga ko tugikorana kuko nta yego hama umva Impano Videos yose twatagiye gukorana hanyuma hakabaho na famille yanje vraiment surtout mama wanje aracariho nawe tubashimira bakiriho umushimire mama wanje nabo tuvukana turi bane abo batatu rero hariho ibintu natinya kuvuga kera nibanga je narashobora kugenda nkafata nk'agakamuhira inka nkayigurisha wibye oya siniba bose twaba turi kumwe nayo famille cyo tumunda bashimira bakambwira bati Amede ikintu yibumba wifuza gukora genda ukore tora ya mahera tugurisha jinka genda gikore wacushira muri sinema bo ubu kubera ko banashigikiye kandi barabona akamaro kavyo ico gihe sinabivuga nta muntu nawe kubwira ko nafashe amahera y'inka ngo jiranye muri sinema acuvuga ati ndi mu migambi yahombye filime nayo ikabura uyigura ico ni kintu rero nshimira abo tuvukana barangwanye ko bakanabibona ko nasohoye filime ntibambaza ngo ubwo yamahera ni wayamenye ngaho nta bibazo bambaza twumva tumeze neza rero baranshigikiye n'ubu baracanshigikira rero ni benshi bashimira vraiment hari abo twagiye dukinana abo bose baramfashije hari umuntu yitwa David nawe twari kumwe kera kuva kera oya nta umunzi ntiyabandanije akina sinema n'abantu benshi ariko muri sinema hariho abantu bariko baratwara amanota bose napfutse abafana ababosi abakunzi b'ibikorwa byanje bubahwe
hama tukira aho nyene kugushima ndibaza yuko gushimira umuntu akiriho nabyo byiza hanini ababonye agaciro bumuhaye ariko Amede dusubira inyuma gato mu byo gushima kandi imigwi itangura ugaca usangira sambuse y'isinema ndundi ibiva kuki abantu rero burya n'abavukana barasambuka barashobora gusambuka aho umuntu avukana n'uwundi bamara nk'imyaka batanavuganye nibisanzwe ahubwo ikibanzo ni ukuntu basambuka bagasambura n'ivyo bubatse imyaka n'imyaka biva kukiriye iyo ngorane rero cyane mu sinema iyo ngorane mu sinema ahantu biriko birafatira ni irizo ibintu baje bakeka umwe wese yaje yumva ngo ntegeza gusumba bose ariko muri sinema no gukorana n'ibyo sinema iratandukanye n'umuziki babitandukanye ivyo bintu ko umuziki urashobora kuja muri studio ukaririmba wenyene ukaheza ukagenda indirimbo ikahitinga uri wenyene muga muri film udafatanije n'abandi n'ubuzero rero icyo bintu bivako Hamisi wewe turavugana ngo dutanguze umugwi tukawutanguza muga ku mutima wanje mvuga nti Hamisi reka dutanguze ndamutere kono niramara kugushika ibyo niko ibyo ni sinanarindira gushika basiye babarindira gushika ushaka kuko udihuze kagera hejuru wewe tuba twadukanye mbazi mba ndagutaye nawe hari aho wageze bahengera ni bya bisambo bipfu busa ukiraho nyine hari umukomeze ngaha mu Burundi kandi akomeye ntashatse kuvuga mu izina ariko ndibaza hararaza kutwumviriza yambwiye ati Ami ukumbona warunzi kera ntarabuye ariko aho nagiye gukurira abantu bakamenya sizofa ndahavuye uyu mukomezi arahari kandi arakomeye yubahwe kandi nubu arakomeye yubahwe naho aho ndubu bazomamagara ndabacide ndaca amahera ariko nzogumaho narindi aho nakuze bambona uwo ni intwari kandi muri sinema erega kujya gukorera ahandi ntibisigura kuva aho wahora si bibi no gucigero hari ubugigero kuko n'umuvyeyi aragutuma kuvoma mugabo aronka ikiranga akabwira ati banze ayo mazi ndayivomera genda ucico kiranga mugutaha muhira rero ibintu byo kuvana abantu benshi bibagije ngo nukugwana no kunyinyurana no kugira amabifu barihenze none bo babagiye iki ngumukinyi abafise mu buzobere jewe nta birenze no babwira kubera buriya baca umugani mu kirundi ngo ntawe hano wananiye nyina iyo byananiranye nta n'impanuro no guha ngo wumve mugaye cyo nababwira cyosho nuko gukorera ahantu hatandukanye sukuvana sikunyinyurana sikwankana sinukurogana numva ngo no kurogana biraza ibyo ndabyumva uko biragatsindwa biragahera rero bisaba rero yuko twebwe nimba twubatse umugwe sikuvuga ko tugumamo ngo tureke kuca genda muca amahera mu guwo mugwe basi mu witeka ntimuzane bya bindi byo gukomorana no gushwana no kugirana mu witeka uwo mugwe mwubatse icyo kintu mwaruhiye imyaka n'imyaka iguma gihagaze basi okay Ahmed uri mu bantu bavuga batanguye sinema ndundi abandi bakaza bagusanga ni jambo nyabaki wotekerera tuvuge nk'ubu uhuye na Nsoro ndavuga Ribats na Fanny Ravine ni jambo batekera muri aka kanya bakomere kubera bariko barakora umwe wese ku ruhande rwiwe ariko arakora sinzi impamvu bimbagije ngira igihe bajyamo bagashwana kuri rezo sosiyo baravugana amajambo mabi biriya byaraheze nibaza ko bataba bakibivuga bararose isomo barabibonye aho bapfuriye rero ni igihe ubabwira muri aka kanya nakivuze ni bakuriye bisigura yuko ndabakuriye narabadirectinze nivyo kandi imyaka bavuga ko batanguriye sinema je nari naratanguye birumvikana nibisanzwe ariko ntacyo kubabwira niba komeye nta kabera bari bongera hoya reka nta kibazo ni jambo tuvuge ukoranye n'umuntu warakoranye na Fanny Nsoro mwarakoranye ni igiki uba warabigiye ko cyangwa ni igiki uba warakwiye okay iyo mbo aho ukibajije neza Fanny Ravine yarakiye muri umbabarire
Daniel Dine yarakinye muri filime ziwanje na Soro nyene yarakinye muri filime ziwanje yaco bamenya coco bajya abantu je nabonye nk'intwari barazi ico barimo no kuvuga iyo bari gukina vraiment barabizi neza barabizi ndabigiye ku kuntu bo sinobigira ko kubera bafise impano uburyo bakina muri filime zanje je narabonye mu impano pe rero nta birenze ibisigaye bakomeza okay nuko Amede uyu bavukunze kuvuga ngo uyuhe n'umukuru w'igihugu cyangwa ukaramutse umukuru w'igihugu ntufuri impumyi ntufuri umukene rega Amede niko abibona kubura musacha mu gahura bari iyo muramukije barihenze gusa icyo bagombye kuvugana inteka ni nka kujya uhuye ni nka kujya umuvyeyi aguhezagira nibaza ko ari cyo bagombye kuvuga nabundi nimbwa udashoboye gukora waramukije umukuru w'igihugu waramukije no kuhuma wohuma ugiye kwitega iminyare none ugaza kwitoka umva we ntiwumvikana neza n'abazanye iyo mvugo oya ijya mvugo ni imvugo ngereranyo niko ndabyumva ariko icyo nemeza kandi ndanagihakanye muhuye n'umukuru w'igihugu ntiwokivuga ngo topfa udakenya muhuye n'umukuru w'igihugu kiretse gushimye kuko urazi n'umwami baragenda hari igihe yagukubita inkoni cyangwa akirekera agushimye akakugoboka hajye mukuru w'igihugu nawe yobwira abanyagihugu zana ijana mu muhe amisi mu muhe bayi ntasubira no kwicara impande yanjye ariko muramutsa gusa ni zero urafite indoto yuko umunsi umwe uzohura n'umukuru w'igihugu ego cyane kubera ko jewe guhura nawe bitandukanye na bijya wari kuravuga kubera jewe ivyo ndiko ndakora ni vya bindi mvuga nti nifuza guhesha iteka igihugu canje rero kubonana nawe ni yindi ngazi ishobora gufata vya bintu vyanje bigomba guhesha iteka igihugu ikabigira big deal binini hama nkaca ntobora aje rero ngaho sinopfasuye no gukena kimwe mu kintu uzobwira umukuru w'igihugu ni iki nigiki kimwe gusa siniteguye mugabo turamutse duhuye tubatashakakiza ariko ca mbere coco nuko umukuru ndakeka abategetsi ntibazi ko sinema ihari ico kintu ndagikeka kandi ndacemeza rero no musaba ahubwo no mubaza nyakuba murazi ko sinema y'u Burundi iriho murazi ko iba ego kuko anyishuye ngaho nyene icyo nzoca ndamusaba ndakizi urakizi nuko intore nindi twitege maka kuri episode igira kangahe oya iryo nibanga barase kubivuga ya mbere yaragiherera kuri iya mbere yahereye kuri gatandatu yego intindi mbonje mba ndibira abafana nk'umuntu nyine asanze afise mu buzobere gato intore nindi twitege maka kuri episode ya 12 nuko nigiki kubwira abafana ba intore nindi nukuri ndabashimiye cyane ndabashimiye ukuntu bakiranye ugweze episode ya mbere naratangaye ku munsi umwe tuguye ku 70 by'abantu bayiravye ndatangara ababone baciye biyongera mukomeze uko nyene je ndabashimiye kandi kubashimira kwanje no kubakorera byinshi kandi byiza nigiki kubwira abafana ba Ihuriro TV mu kubasezera abafana ba Ihuriro TV ndabizi yuko harimo abantu batazi ibikorwa byanje mugerageze mugende mu birabe murabe yuko ari byiza arimo asanga ari byiza munshigikire ego cyane abafana abakunzi ba tubashimire bakiriho abakunzi ba tubashimire bakiriho mukomeze mudushigikire kuri iki ciyumviro ariko bibabera isomo.